nk'ubu Musongati FC na Aigle du Centre boja gukina umukino, hanyuma tugasanga abarorerezi nabo muri Aigle du Centre gusa nibo basifuzi. Byukuri uwo mupira wogenda neza cyangwa guguhengama. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'imbere n'amashinga amateka na nkenguzamateka twaremanze ko tuzotunganya amatora ataho duhengamiye. N'ubu turasubiye kuvyemerera abarundi bose na cane cane abariko baritegura kuzoja mu ihiganwa k'umugwiseni uzotunganiriza bose atakuraba munzi, atakamwana wa mama, atamwana n'ikinono. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Haraciye iminsi hashizweho umugwiseni, umugwi uzohagarikira amatora. Uwo mugwi abatavuga rumwe na leta baravuze ko ibitari bike. Haravuzwe ko abawugize bacuditse n'ubutegetsi ari basoma mbike, kanatsinda abenshi bari muri leta. Baravuze bikinyuma y'amatwi y'umugambwe uri ku butegetsi. Umugambwe uri ku butegetsi warihojeje ariko birarengana. Vyabaye nka wa mugani w'igifaransa bavuga ngo le chien aboie mais la caravane passe. Umugwi uragiyeho basemerera kandi bategerezwa kuba bawumvikanye ko abarundi batandukanye kugira ngo ntibihave bisubira kuzana ingorane nk'izo Uburundi bwagiye buracamwo. Waragiyeho rero bavuga uwo mugwi ushiraho n'abazowuserukira mu ntara no mu makomine. Ya migambwe nyene ibandanya yidoga bavuga yuko uwo mugwi ahanini ibice birenga 90% ivyo bice bigizwe n'abaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi. Ubu rero iyo migambwe iraserura ku mugaragaro yemeza ko amatora aza yarahejeje kwibwa. Barerekana n'ibimenyetso sindamusiga. Reka mubanze muvyiyumviririze wampaye inka. Hariho nabo numva baza bahindutse abafilozofe kuko ibiriko biraba nabo nyene bisigaye bibacanga. Reka duhere mu mugambwe Sahwanya Frodebu akaba ari nawo uri imbere mu migambwe yazanye demokarasi mu Burundi. Uko bivugwa na Godelieve Ndayihereje umunyamabanga w'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntara ya Burunga, ubusuma bw'amatora bwaramaze gutangurwa n'ishirahamwe ry'umugwiseni n'imirwi iwukomokako. Mwishirwaho ry'imigwi ijejwe gutegura amatora, umugambwe Sahwanya Frodebu waramaze kubona ko amatora azobamwo ubusuma. Ibice 90% vy'abagize iyo mirwi nabo mu mugambwe CNDD FDD nk'uko bimenyeshwa n'uwo munywanyi w'umugambwe wa Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe. Godelieve Ndayihereje avuga ko umugambwe wiwe watanze abahiganirwa ibibanza mu makomine indwi agize intara nshasha ya Burunga, ariko akaba atarengeje 2 kuri 49. Abandanya yemeza ko batanze amazina agizwe n'abagabo n'abagore bo mu moko yose mu makomine yose, ariko 2 nibo bonyene bemewe. Ikibabaje cane avuga ko CNDD FDD yihaye benshi kuko hambavu y'abanywanyi b'uwo mugambwe, uwo mugambwe wakoze no ku mashengero mato mato atanazwi mu ntumbero yo kugwiza ibitigiri vyabo utanga. Ikindi kimenyetso kubw'iyo ndongozi ya Frodebu nukurabuza yindi migambwe bikogwa n'umugambwe CNDD FDD. Avuga ko amabendera 11 yibwe mu ntara ya Burunga mu mezi adashika 2 n'amanama umugambwe wiwe utunganya abuzwa n'abajeje intwaro.
ati ibice birenga 90% vy'abazohagarikira amatora nabo mu mugambwe uri ku butegetsi. None ga abantu b'Imana cengo mba ndababaze mu vy'ukuri aya matora yoba yitwa gute, yoba ameze gute, yoba asa gute? Abasenedefite bo nyene barazi neza yuko bama bivye amatora. Uko si ukubabeshera bo nyene nibo bavyishingira intahe gukumira abandi bo mu yindi migambwe kugira ngo ntibagire amanama, ntibaje ku rubuga. Voilà, ibi byose n'ibimenyetso bigaragaza yuko amatora yatanguye kwibwa mu gwenge. Abantu barenga ibice 90%, abandi nukuvuga ngo ntibashitsa n'ibice 10%. Abarundi baravuga ngo ewe kurondera amata mu matako y'ibihori. Reka nigereze ngaho, reka tuje mu mugambwe senere naho bavuga ingene bavyumva, twumva ingene bipanze. Ni nako bivugwa kandi n'indongozi y'umugambwe CNL muri iyi ntara nshasha ya Burunga, Pascal Njejimana, avuga ko ababazwa nuko umugambwe wiwe udaserukiwe kandi ko yamaze gushikana ibirego mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora. Gushika ubu akaba atanyishu araronka. Imigwi y'igihugu ijejwe amatora mu makomine mu ntara ya Burunga yashizweho kuwa 29 Myandagaro guheze. Iyo ntara ni imwe mu ntara nshasha zitanu zigize Uburundi zivuye kuri 18 kubw'indinganizo nshasha ijanye n'intwaro mu Burundi, ikaba igizwe n'intara za Bururi, Makamba, Rumonge na Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko no mu bumanuko bushira uburengero. Turasubiye kuvyemerera abarundi bose na cane abariko baritegura kuzoja mu iganwa k'umugwi seni uzotunganiriza bose atakuraba munzi, atakamwana wa mama, atamwana n'ikinono. Ugerageje kuraba ingene yariko arabivuga urabona ko nawe nyene yariko arabivuga atavyemera, yariko arabivuga bitavuye ku mutima. Urabona yuko umengo nta buseriye bwarimwo. Hari igihe umuntu avuga ikintu ukumva yuko kivuye ibwina mutima wiwe, ukumva yuko avuze ikintu yemera kandi agashiramwo n'inguvu nyinshi akagishimangira. Subira mwihweze murabe ukuntu yereko arabivuga, murabe ko vy'ukuri umuntu yereko avuga ibintu bivuye ku mutima. Nivyo ntivyoroshe gusoma ibintu biri ku mutima w'umuntu, mugabo bivanye n'ukuntu abivuga akabishikiriza. Mwimvire nk'umuntu yo gusaba imbabazi ariko yitwengera. Arambabarira shaho. Aho mwico gihe naho yo gusaba imbabazi urumva yuko bitavuye ku mutima, kuko umuntu akubwiye ijambo rivuye ku mutima urabona yuko n'ukuntu arivuze n'ukuntu arishikirije urabona yuko vy'ukuri riri mu buseriye. Atakuraba munzi, atakamwana wa mama, atamwana n'ikinono. Kumbure ngira ngo kwari kuryoherwa kubera ari imbere y'abakuru. Okay, reka tubandanye. No mu mugambwe Kodebu basa n'abamaze guhebura. Baravuga bati iri higanwa ryoshoboka gute? Muri Kodebu rero Kefa wewe vyumvikana yuko aza yabaye umufilozofe atujana mu mugwi Barcelona na Manchester United. Ati mu gihe Barcelona wohura na Manchester United bagomba bakine, abahagarikizi bugo rukino bakaba arabo muri Manchester United gusa. Atugo rukino goba ruhengamye canke ntigoba ruhengamye. Abari ngaho bose baciye bavuga bati basha ugo rukino ntirubaho, goba gwarahetamye, goba gwaragoramye, ugo rukino goba ari ugubusuma ntacovamwo. Ubu Musongati FC na Aigle du Centre boje gukina umukino, hanyuma tugasanga abarorerezi nabo muri Aigle du Centre gusa niho basifuzi. Byukuri uwo mupira wogenda neza
cyangwa mu guhengama muri mufashe opera bagana cyangwa mu guhengama. Urumva yuko rero hari integuro yibonekeza n'abatayivuga neza yo guhengama, ariko twagomba duhumurize abanywanyi umugambwe Kodebu n'abandi barundi bose. Aha rero mu vy'ukuri nk'aka kabazo ukabajije umuntu w'umutima, umuntu w'ubuntu, umuntu akunda Uburundi, umuntu yipfuriza ineza Uburundi, umuntu yipfuriza Uburundi kuba igihugu c'amata n'ubuki, umuntu atipfuza akarenganyo, ukamubaza nk'aka kabazo Kefa atanze, inyishu woronka nuko yokubwira ati mu vy'ukuri ngerageje kumviriza uwo mugwi canke hoba harimwo uguhengamira ku mugwi umwe. Uwo mugwi ntiwoheza ngo uhagarikire urukino neza. Mugabo umuntu ya anesthesi yasinzikaje umuhaka kabazo aca kwishura ati reka urukino turazi ko ruzogenda neza cyane. Voilà. Aha rero ni upimira wa muntu yategwa anesthesi n'utatewe anesthesi. Ivyo nibaza ko vyumvikana. Wewe upime akabazo ukabaze umuntu wese uti mbega bigenze ukunuku mu migwi ibiri igomba ihiganwe bigaca bigenda ukunuku, abasifuzi bakaba bava muri uyo mugwi umwe, mwibaza yuko abo basifuzi batohengama. Voilà, nico gituma bavuga bati umugwi utegura amatora utegerezwa kuba ari umugwi atawegamiye. Abawugize bategerezwa kuba ari abantu b'abashinga ntahe badakukira mu mugambwe n'umwe. Abashinga ntahe babunyoye bavuga bati iki kirera canke kirirabura. Ariko kuza kuzana abantu soma mbike na CNDD-FDD nyene, kandi CNDD-FDD iri mu migambwe izoba iri kwirahiganwa. Ibi bintu murumva yuko birimwe amahinyu ateye ubwoba. Aha Kefa arerekana nuko amatora yamayibwa kandi bikavugwa n'abasenedefite bonyene. Bakavuga bati twama twahinyanyuye wampaye inka. Uvuze guhinyanyura abasenedefite barakumva cyane. Mu minsi heze yegwisha amanama bambwiye ati none ga perezida kubenga twebwe izo twari twabonye amabiro by'itora sivyo byasomwe, ni none babihengereje ku mugambwe wahe? Uwo mugambwe barawubwiye mugabo ndawibagiye ngenda za kwibuka hanyuma. Aha twaca twibaza tuti mbese yari iprona yari senere uwo mugambwe naje nawiyumviriye biranka ko ndawutora. Murumva ko Kefa nawe nyene yarusha kaba umufilozofe ngaho mu mvuga asigaye akoresha. Uwo mugambwe ntarawibuka gushika n'ubu. Uwo mugambwe nyene nibagiye hari nabo muhura bakubwira ati nukuri tutahinyanyuye. Ati muri uwo mugambwe nyene je nibagiye izina, hari abo muhura vy'ukuri bakakubwira bati twarahinyanyuye. Ati sivyo imbeshe reka tukubwize ukuri twarivye. Voilà. Nico gituma benshi bavuga bati inzego ziriho kino gihe zagiyeho kubera ubusuma. Bati nico gituma nico gikorwa cyo kurongora kibananira. Bati kuko kwiba ingoma ntibigoye, ariko aho yivugiriza niho haca hagorana. Bati twarahinyanyuye wampaye inka. Murumva rero ko n'ubu babigenze. Yego ati muri kano karere hari hatsinze naka. Bakavuga bati gira amahoro, muri kano karere hari hatsinze naka, ariko tumaze guhinyanyura haciye hatsinda naka. Voilà. Nuko bimeze rero, ibisije bivuzwe na Kefa, perezida wa Kodebu. Hari n'abandi bamaze gushinga intahe bavyemeza yuko amatora yibwe, cyane cyane mu bari bayahagarikiye ico gihe. We wishimiye iki? Abantu bakuriye mu izo ntara za ruguru niwe baza kunyumva neza. Hari umuntu atunze inka
avugira hejuru ingene azozicungera sa wowe ingene uzorara inka zawe kandi umusuma utazi ahari yoca avyumva akaca guhinyanyura ntavyo tuvuga bazohinyanya basange twategeye. murumva yuko ibintu bishobora kutoroha kubera iki amatora mu Burundi yama kwega imbirira. Aha kakabazo wokibaza kubera iki abantu baguma basemerera bati yereka nihabe umugwi w'amatora umvikanyweko utegura amatora meza, amatora adashira abarundi mu bibazo. Mugabo abo muri wa mugambwe Kefa yibagira naje ntawe nibuka nta nuwo namenye baguma bakomantaza imitima. Kubera iki? Kubera inyungu zabo. None vy'ukuri ibi ko bari gukunda igihugu? Aha niho niyumvira nti uku nugukunda igihugu canke nukucanka. Kurutisha inyungu zawe igihugu, kurutisha inyungu zawe abanyagihugu bose, ntabwo uba ukunda igihugu na gatoya. Mugabo ntibizosubira. Kefa rero ati ntibizosubira. None hariko hakorwa iki kugira ngo ntibizosubire? Hariko hakorwa iki kugira ngo dukinge ibara ritarasubira kugwa? Anke Kefa ari muri bamwe bavuga bati l'essentiel c'est de participer. Ati gikuru nuko twoja mu matora gusa nta kindi. Sinzi ariko tutikebutse ibintu birashobora kutubana amazi kandi tuguma tuvuga twongera dusubira tuvuga ariko twita kuri songoye. Hari ibintu biriko birakogwa mw'iryo tozo ry'intererano binyuranye n'amategeko bihonyanga agatakazi na muntu mbere bishobora gutuma habaho kubana nabi hagati y'abantu badahuje ivyibiro vya politiki. Ayo mazina bitwa bari bwayitwe ko abarundi bahagurutse baza kurwanira demokrasi, ayo mazina bavuga ko atari bwabeho. Nizo nyigisho zo gusamaza abantu sizo. Kira noneho nushobora kuvuga yuko uri kurakingira abanyagihugu igihugu gikenye kubera yuko nawe murabona ingene bimeze. Mbega nk'ubu hogira baza kuturamutsa rankoresha iyo mvugo mubona inzego zacu zoroha igitoro cyo gukora akazi sa wapi ndiko ndabaza hogira baza kutugendera tukiri mwacumva neza mwacumvise hogira baza kutugendera ko twabuze n'igitoro cyo gushika ngaha bona ho boneka igitoro cyo kubakira mwe baracoboneka sa none numugukenesha igihugu kujya naho inzego zacu zibiri igitoro cyo gukora akazi uvuga yuko uri kurakingira abanyagihugu. Ubwa kabiri y'abatari uko twari dufise ibintu bitunganye sivyo ga president nuko twari twitunganije tutwa byagenze neza abantu bakadutera amajambo tuvuge bukebuke. Nagomba subire nkebure muze mwitondere cyane gose ya migwi hwaniro imigwi bitaza WhatsApp imigwi bitaza Facebook muze muvuge ko amajambo make kuko ivyo uvuze kuri Facebook canke muri groupe WhatsApp voilà aharakebura abantu ati mwirinde mwebwe muri mu ma groupe WhatsApp mwebwe muri ku ma Facebook ati urashobora kuvuga ikintu muri groupe WhatsApp ukazubona bakuyoye. Hariho benshi bamaze gupfungwa nka bamumenyesha makuru. Hari abantu usanga batunye muri ayo magroupe atakindi kintu bajejwe atarakumviriza ivyo naka ariko aravuga nakashikiriza iciyumviro kimeze gute. Voilà murondera haba mukorereko voilà mutohoze ukazubona batanguye kukwirukako. Iki rero ni kintu kibi cyane. Twebwe mu ntumbero yo gukingira abanyeshure ibi bintu kuko hariho nabo usanga batinya kuvuga muri groupe WhatsApp. Ubu turiko turakora application aho umuntu azoja muri iyo application atawumubona mugabo agashobora gushikiriza iciyumviro ciwe. Ivyo bizotuma abarundi
baja hamwe, abarundi bafise intumbero imwe baja hamwe atabwoba, batiyumvira ngo naka arambona canke uriya arambona, ari uri mu mugambi uri ku butegetsi ajemwo atangorane, atibaza ngo baramubona bahava bagira akantu. Ico nico twabigiriye tumaze kubona iyo ntambamye. Naho rero harimwo ugutotezwa, nagira ndababwire igihe Yesu yatuma intumwa, yabwiye ati ndabatumye nk'intama mu mabingira. Ijana vyanditse no n'ivyanditse muri Bibiliya. Je ndiko ndavuga injiri nyeranda gusa nta biri navuga kunyagizo nta injiri. None ga Kefa utaduhenze, ayo mabingira ni bande? Uraduhinyanyuye na wewe. Yesu yabwiye ati genda batumye nk'intama mabingira mubagahore, ico bwice ku murongo, kandi mugira ubwenge nk'inuma. Tubasabe mu gukora murakorana ubwenge. No ndamwitegereza, jewe narinze kuzaniye nk'umuriyoni kugira ngo ndabakure ndabatsinde. None najeje kuntoza nta n'isoni. Uwo muntu twari tuzinanye arihinguza ngo ndabwira nti ivyo bintu uriko murakora nizo zotwamutsindwa. Ayo mafaranga bazoyabaha mbwa ntibazobatora kuko batoza ku gikano. Kandi amafaranga si yatumutsinda, burya buyoya na ipona bari bafise menshi kweli. Ubwo haraho bangana na Frodeo. Ubwo Frodeo batsinze bakwita hasi, bamanje kurota utwo begeranya, hajya barihaye ko makeya ayo basoma nandi barajyari ryanguye. Rero nubu nibatera ubwoba, ayo mafaranga bazoyatora bongere bayatange abantu bayarye, ariko barashobora kutabatora kandi bonyene barazi ingene vyama bigenda. Dusaba kandi n'abajeje intwaro naho tuzi ko nabo nyene bakorana ubwoba, bajya umutima amenyo, dore kuri nyakubahwa mushikani no hagati mu gihugu, bahagarike ubwo rudavagi gutoza intererano abantu bose no mwiterabwoba, kugira ngo bikunde yuko abarundi babaho batekanye. Jewe hamaze iminsi nca izo nyigisho zivugwa muri bukiyo twavuye, bakavanga n'ivy'amoko bakaza n'ivyo mu karere, muze mutweruke kubabwira muti teshwa mute n'ibi vy'ubutunzi vy'abantu gutunganya, ni mudukinjurire tubitunganye neza, n'ivyo mubesha kubahagarariye tuzobihagararira gusumba. Undi barashizeho imigwi itunganya amatora, bimwe bita amasepi mu ntara, mu bantu bashika 52 umenga harimwo umuntu umwe gusa atavugawe n'ubutegetsi, abandi bose n'umugambi uri ku butegetsi n'abasoma bike gusa. Voilà, ibice 99% n'aba CNDD-FDD gusa, canke nibasoma mbike na CNDD-FDD. None nkaha dukuye n'ibinankaga abantu b'Imana, aha umuntu yiteze mwiki? Ibiherutse kuba byoze n'agatangaza mu masesi, aho wasanga mu makomine yose badusaba gutanga abantu batatu, umugambi uri ku butegetsi ugatanga abantu batatu, bose bakaronka, yindi migambi gatanga tukaburamwo n'umuntu n'umwe, twebwe mu gihugu cose akaba duhaye umuntu umwe gusa. Murashima n'uyo Kefa nuwo mu mukesha ubuvyimbe. Mu Kirundi bavuga ngo bibwirwa benshi nk'irande. Muri Bibiliya yitwa Samweli, rero mpereza ko kugira ngo batwumva ko twashize Imana imbere, hariho n'imigambwe yashize Imana imbere, aka karori kumvi. Uwo mugabo Samweli, abakuru b'imiryango, les grands électeurs, baravyutse bagenda iwe, vyanditse muri Samweli n'igice no kirabwira. Barabwira ati mutamba, ati ukuntu twara neza ni impeccable, ntawe ni munganya gutwara.
ati mugabo abahungu bawe badukorera nabi, babura amatari, ba musitanteri, ba shefu dozone, ba nyumba kumi, Mutama nawe twara neza, abantu badukorera nabi. Bati nawe turagusavye ukinjure utubise twikorere nk'uko abandi bantu bakora, kuko wewe naho twara neza turabona yuko ibintu vyagoranye. Hagiye ubutegetsi buraryoshe nk'abantu. Samweli biramunanira kure kuri ubutegetsi ariruka aza koza Imana ati Mana ati jewe hariho abantu bangoye bakugararije bavuze ngo bagomba uwundi mwami ngo jewe bankure. Imana yamubwiye ati none sha Samweli, none ko bavuze ko base jewe batase wewe barondera kwiki wewe bisa ati itangazo Imana yamubwiye niyo nagwambwira abanyepolitike. Imana yabwiye Samweli ati biriya abantu bakubwiye genda ubikore kujya nyene uvyemere, sivyo? Bijya nagomba mbwira abanyepolitike, abanyagihugu hazozuka mu gitondo muri 2005 ugasanga wa muntu we bakwase ivyo abantu bavuze bari dukora. Ko n'Imana yabwiye Samweli ati ivyo abantu bavuze genda uvyaheze uko nyene ibintu bireke. Samweli n'umubaro mwinshi kuva ku ntebe biragoye, ubwa Samweli ntamukunze acarapfa ko nta kundi, kuko abantu bamwase, abantu bakakwanka. Samweli yari gushobora gukumira, yari gushobora kubafunga abantu ko ari umukuru, yari gushobora kubatera ubwoba, yari gushobora kubacamo imice, yari gushobora kuba azobapfunga, ariko Samweli yumvira Imana imubwira ati ivyo abantu bavuze aba ari vyo ukora. Turasavye rero natwe abanyepolitike ivyo abantu bazovuga abari ivyo tuzokora tuze duhinyanyure, ko niyo twahinyanyura turaduhinyanyura impera n'imperuka Imana izoduhinyanyura natwe. Hariho abantu b'abahinga mu guhinyanyura, barahinyanyuye irya mbere barasubira irya kabiri, voilà, n'ubu bashobora kuba bariko baritegura kugira basubire guhinyanyura, bahinyanyure, ariko bame bazi neza yuko nabo umunsi umwe Imana izobahinyanyura. Imana iravuga iti ivyo urabikora nkihorera, ukibaza yuko mwanye nawe, voilà, ukiyita umunyabwenge, ukibaza yuko tungana, mugabo ntumenye yuko ndakubona. Rero abantu b'abahinyanyuzi bamenye yuko Imana izobahinyanyura. Abantu batifuza yuko Uburundi bwogira amatora meza, amatora adakumira, amatora ashimwa n'abarundi bose, amatora arimwo umuco, amatora yumvikanyweko, bakabigira kubw'inyungu zabo gusa, bamenye yuko umunsi umwe Imana izobahinyanyura. Abantu banka yuko abarundi bicara hamwe bakavugana ku ngorane zose igihugu c'u Burundi gifise kugira ngo batore inyishu, abo bantu bicare bazi neza yuko umunsi umwe Imana izobahinyanyura. Mwibuke kugira subscribe, jeme na partage, mufyonde no kuri kaga kengeri. Reka ndangize ndababaza ca kibazo ca Kefa. Mbega urukino goba ruhagarikiwe n'umuhagarikizi ava muri umwe mu migwi iriko iratana mu mitwe. Abahagarikizi b'urwo rukino bose bakaba bava muri umwe mw'iyo migwi ibiri yatanye mu mitwe. Mbega abo bahagarikizi boshobora kuvyitwaramwo neza ku bice bingana gute? Reka rero twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Twame twibuka ko umunsi umwe urenganya, uhinyanyura, uwo muntu wese atuma igihugu kigwa mu isanganya. Turizeye neza yuko umunsi umwe Imana izomuhinyanyura. Umunsi umwe intahe y'Imana izomukubita mu gahanga. Bazorira, bazorira banikira, bitebe bitebuke, ico gihe kizogera. Bazosarara, bazohoka, nahubu banezerewe. Nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi
tugarukana ibintu ku murongo nari ntimwahimbye ntuzewe miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwiba z'amadolari ntimwahimbye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga hari igihe bazijirirwa